Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vya Hejuru TV. N'umwanya w'ayandi agezweho, turi kuwa Mungu kw'itariki ya 21 kwezi kwa kane 2024. Turabahaye ikaze aho muherereye hose mudukurikiye, abari mu Burundi, abari mu bice bitandukanye, mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara ca Gitega, aho ni ku migwa mikuru yompi y'Uburundi uko ari ibiri. Turabaramukije kandi turabahaye ikaze. Hari n'abandi benshi badukurikiye bari muri ntara zitandukanye irya nino, namwe turabahaye ikaze. Ntitwibagiye abadukurikira benshi bari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'Uburundi, hari abari ku mugabane wa Afurika mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abari ku migabane ya kure. Mwese tuzi ko mukurikira ivyo tubagezaho mu nkuru zigiye zitandukanye, tuba tuhoreza mu bivugwa muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, bivugwa mu kibano, inkuru vy'ibiba vyatangajwe n'abenegihugu, bitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ingingo n'amatangazo bigana n'abenegihugu, n'ayandi menshi dutoza twifashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Tibagiye kandi ibivugwa mu bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Twabandanije kubagezaho inkuru z'amabanga mashasha General Prime Niyongabo yoba yarahawe n'umukuru w'igihugu, ariko Pacifique Ninahazwe mu mwihwezo wiwe, ariko kandi anatanga n'ayandi makuru y'ibanga kuri General Prime Niyongabo, avuga rero kukungene Prime Niyongabo wahejeje imyaka 12 arongoye igisirikare c'u Burundi. Pacifique Ninahazwe rero akaba yatangaje byinshi bitandukanye abantu benshi batari bazi kuri Prime Niyongabo. N'umwe mu barwizatunga bakomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Muti vyifashe gute? Mugaye gatoya ntuze gucikwa n'iyi nkuru twabazaniye ku buryo burambuye twifashishije ivyatangajwe Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Hari n'izindi nkuru tuza kubagezaho z'uwitwa Guillaume Gahunga amaze imisi 3 atazwi irengero, n'umunyagihugu muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, akaba amaze imisi 3 rero abantu benshi batazi ahari, ariko kandi uko vyagenze anyuruzwa ni ibintu bitangaje kandi bibabaje. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda, ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook ati General Prime Niyongabo ni umwe mu barwizatunga Uburundi bufise. Kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa kane 2024, Perezida Evariste Ndayishimiye yarashize umukono ku itegeko rigena General Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe imidari y'iteka, aho bita Chancelier des Ordres Nationaux. Uretse umukuru warwo, urwo rwego bita Conseil des Ordres Nationaux rusanzwe rugizwe n'abandi bantu 8 bagenwa n'umukuru w'igihugu. Urongoye urwo rwego afise icubahiro kingana n'ic'umushikiranganji, kandi ahabwa ivyankenerwa canke avantage bisanzwe bihabwa abashikiranganji. Abagize urwo rwego bose bagabwa n'umukuru w'igihugu asanzwe yitwa Grand Chancelier des Ordres Nationaux. Urwo rwego rero rufasha umukuru w'igihugu guhitamwo abahabwa ibidari vy'iteka n'ubushimwe bw'igihugu. General Prime Niyongabo ntiyahinduriwe amabanga nk'uko benshi bariko bagwiragiza, kandi twagiye turanabishikiriza. Muri ayo mabanga General Prime Niyongabo asubiriye muri Lieutenant General Godefroid Bizimana yari yagenwe muri 2023, nawe akaba yasubiriye Lieutenant General Gabriel Nizigama yari yagenwe muri 2019, nawe yasubiriye General Alain Guillaume Bunyoni yari yagenwe muri Ndamukiza 2015. Uwa mbere yahaye amabanga ni Augustin Nsanze yagenwe muri 2013. Ivyo Pacifique Ninahazwe rero yatangaje nuko General Prime Niyongabo azwi nk'umwe mu basirikare bacuditse na Perezida Ndayishimiye, ariko hari abavuga ko atari vyiza na gato ko umukuru w'igisirikare amara n'umwanya munini cane mu mabanga, kubera cagitwara nk'umurima wiwe, na rirya ari urwego rukoresha amafaranga menshi cane. Muri kino gihe General Prime Niyongabo afatwa nk'umwe mu batunzi ba mbere mu Burundi, mu gihe vyinshi mu vyo adandaza binafatanye n'ibikorwa vy'igisirikare. Biravugwa ko igisirikare coba kigurira imiti muri farumasi za Prime Niyongabo, ko microfinance yiwe yitwa Eden ayifise ukikorana n'igisirikare,
kwaherutse gushiraho iyindi microfinance yitwa abasirikare bato ariko umutahe wayo ukaba hanini wa Prime Niyongabo n'uwitwara akaba umusirikare yahoze ajejwe umutekano wiwe. Prime Niyongabo avuga ko yoba ariwe arikuriwe kurangura inzoga yitwa Skol ikorerwa mu Rwanda mbere akabandanya yinjiza no muri kino gihe Burundi buvuga ko bwugaye imbibe buhana n'u Rwanda. Prime Niyongabo yaranavuzwe cyane mu bijanye no gusoma bwahora mu mishahara y'abasoda bene mu biturire bijanye n'abasoda barungikwa mu bikorwa vyo hanze y'igihugu nk'uko abasirikare nahazwe yoba yabitangaje. Prime Niyongabo rero azwi nk'umwe mu basirikare bajuditse na Perezida Ndayishimiye. Mu mwaka uheze haravuze ibihuha byinshi bijanye n'ikurwa rya Prime Niyongabo, haranavugwa n'amazina y'abashobora kumusubira ariko kugeza ubu haboneka kari intayegayezwa. Bagerageje gutembagaza ubutegetsi ku wa 13 ukwezi kwa gatanu 2015 avuze ko umugambi bawuteguranye na General Prime Niyongabo yari umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare be na General Ponce Gacibwenge yari umushikiranganje wo kwivuna abanzi. Ibintu vyoba vyayangaye hageze kumvikana urongora igihugu. Prime Niyongabo rero yashobora kwemera ko igihugu gitwarwa na General Major Godefroid Niyombare yafata nk'umukeba wiwe. Prime Niyongabo yoba atabona kazoza yari kuba afise mu gihugu gitwarwa na Niyombare imbere n'inyungu zibazo ubutunzi yabona ko zishobora kubangamirwa bikomeye mu gihe atabubasha yari kuba gifise ku gisirikare. Ni gutya yahisemo rero kubwira byose Perezida Nkurunziza nawe yamuhemba kuguma mu banga no kuduzwa amapete mu mwanya kugeza ku ipete rya nyuma rishoboka mu gisirikare c'u Burundi. General Prime Niyongabo rero harabandanya kurongora igisirikare c'u Burundi. Hari benshi bibajije ko ayo mabanga mashasha ya General Niyongabo atuma ava ku burongozi bw'igisirikare. Sivyo na gatoya, itegeko rivuga ko amabanga yonyene atabangikanywa no kuba chancelier des ordres nationaux, kuba mu bagize leta canke kuba mu nama nshingamateka na nkeguzamateka. Abandi bose bahawe ayo mabanga imbere ya General Prime Niyongabo baragumanye n'amabanga bari basanga. Kugeza ubu General Prime Niyongabo niwe mukuru w'igisirikare c'u Burundi amaze umwanya munini cyane muri aya mabanga, nta wundi yari bwamara imyaka 12 muri ayo mabanga. Ubwo mukurikirane General Major Tuma Ndabemeye yabaye muri ayo mabanga imyaka 9 kuva muri 1967 gushika mu 1976. Niko rero ivya Prime Niyongabo vyoba vyifashe nk'uko vyatangajwe na Pacifique Ninahazwe. Reka rero tubandaniritse ku zindi nkuru zigiye zitandukanye mu vyatangajwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi, naco kigaruka ku nkuru zigiye zitandukanye harimwo n'izi zikurikira. Hari uwitwa Guillaume Gahunga amaze iminsi 3 atazwe irengero n'umunyagihugu muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Guillaume Gahunga rero akaba amaze iminsi 3 atazwe irengero kuva ku wa gatatu heze mw'ijoro y'uwa 17 ukwezi kwa 4 2024. Guillaume yitavye umuntu atazwi kuba bari bafise igikorwa bashaka gukorana. Umwe mu mbonerakure z'Igihanga rero bamujanye kw'ibarabara rya Bujumbura Rugombo. Amakuru rero avuga ko Guillaume yoba yatwawe n'imodoka y'iperereza kuvuga n'agakuru kiwe. Ese yoba arinde? Yavutse mu 1977 ku mugwa mukuru wa komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Guillaume akora kuri etape Gihanga nka encadreur sportif mu bijanye na politique. Guillaume Gahungu yahoze umugambwe MRC wahoze urongowe n'umuhisi Colonel Peter Bayanga na kandi. Guillaume Gahungu akaba asanzwe ari n'umugenzi wa Alexandre Ngoragoze arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza. Basanzwe bahurira mu ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu ntara ya Bubanza. Alexandre nk'umukuru w'ishiramwe, Guillaume nk'ujejwe amahiganwa. Ubwo bugenzi ni nabwo bwavyaye ko Guillaume Gahunga yahavuye yinjira mu mugambwe CNDD-FDD. Guillaume rero akaba yubatse n'umuvyeyi w'abana 5. Umunsi wa gatatu heze Guillaume yawumaranye n'imbonerakure Munezero Nestor batazira mbike. Vyashikiye Guillaume Gahungu ku wa gatatu heze hari umuntu yaboneka ko ashobora kuba bizi ko ikintu kinini n'uwitwa Nestor Munezero batazira mbike yahoze arongoye imbonerakure muri village ya kabiri Gihanga. Mbike rero akaba asanzwe akorera mu kibanza c'imiceri aho muri ville ya kabiri nyene. Umunsi wa gatatu heze Guillaume yawumaze ari kumwe na Mbike. Mu gatondo rero bajanye mu nama Bubanza bari gwayo
birirwayo iba yari n'inama ijanye vy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu ntara ya Bubanza batashe ku mugoroba aho Mbike yokururutse ageze iwe muri ville ya kabiri yahisemwo kubandanya hamwe na Guillaume ku mugwa mukuru wa Gihanga. Bageze Gihanga Guillaume yaronse telefone ya murumuna we yaratahanye umuvyeyi wabo Juvenal Gahungu yari amaze imisi agwariye i Bujumbura. Murumuna wa Guillaume yari afise imodoka ngufi atinya kwinjira mw'ibarabara rya Gihanga ryuzuye amazi n'ibinogo aca ahamagara Guillaume amusaba kurondera iyindi modoka yomusanga kw'ibarabara rya kaburimbo maze agatahana umuvyeyi. Guillaume rero yaronse imodoka yitwa Bidona mu gihe rero bagiye gutora umuvyeyi wa Guillaume. Mbike yasavye kubaherekeza bamaze gutahana umuvyeyi Guillaume na Mbike bagiye kwivuna inyota mu kabare ngaho ku mugwa mukuru wa Gihanga. Iruzwa rero rya Guillaume Gahungu ivyakurikiye rero vyavuzwe n'imbonerakure Nestor Munezero batazira Mbike ntawe uzi ko vyose ari ukuri, ico bikoze ntawe uriho anabibeshuza. Mbike avuga ko mu bihe vyo hafi isaha 3 z'ijoro Guillaume yamubwiye ko arindiriye abantu bariko bava i Bujumbura ko hari idiri bagomba gukorana. Guillaume rero yari akeneye ko haboneka ipikipiki yomushikana mw'ibarabara rya kaburimbo maze agahura n'abo bari baje kumuraba. Ntawe uzi aho Mbike yaciye akura iyo pikipiki mu kanya gato bikoze niwe yagiye amujanye. Babonye rero bwa nyuma Guillaume Gahungu bavuga ko hari isaha 2:47 ari kw'ipikipiki ajanywe na Mbike. Iyo pikipiki rero yaciye imbere y'urugo rwa Guillaume Gahungu ntawe uzi impamvu yarenganye ataco abwiye. Mbike rero avuga ko yashikanye Guillaume Gahungu hamwe kw'ibarabara rya Bujumbura Rugombo aca asubira inyuma asiga Guillaume ari wenyene. Ico kibanza rero avuga ko yamusizemwo ni ikibanza giteye ubwoba ayo masaha ku buryo hageze umugoroba abapolisi bahanura abantu ko hava n'ingoga. Mbike akavuga ko Guillaume yamubwiye ko yari harindiriye bari guca bajana mu Rugombo. Uretse ivyo Mbike avuga nta wundi n'umwe azi cabaye kuva ajanye Guillaume kw'ipikipiki. Guillaume Gahungu rero yoba yaratwawe n'iperereza. Turetse ko uwo munsi Guillaume biboneka ko asa n'uwiriwe aconzwe n'imbonerakure Mbike, hari ibindi bitangaje vyari vyabaye hafi y'urugo rwa Guillaume Gahungu na Gihanga. Bavuga imodoka zibiri z'iperereza zari zagumye zikurakuranwa. Imwe yari imodoka y'iperereza mu ntara ya Bubanza, iyindi yabayibonye bigaragara ko yavuye i Bujumbura. Umwe mu nshuti za Guillaume Gahungu rero akemeza ko mu masaha y'umuryango yahuye n'imwe muri izo modoka irimwo abantu bambaye impuzu z'igipolisi n'abandi bambaye izisanzwe, bamwe abagabo 3 bambaye izisanzwe. Icamutangaje nuko hageze hafi y'urugo rwa Guillaume yagiye abona ahurira n'abo bagabo 3 batazwi muri ako gace. Yari umunyagihugu waho ngaho i Gihanga, yemeza ko Musitanteri Leopold Ndayisaba azi neza bari muri iyo modoka y'iperereza yoba yavuye i Bujumbura. Abo bavuga rero ko yiboneye ko abaje muri iyo modoka babanje no kuja kuganira na Musitanteri Leopold Ndayisaba. Abaryango rero bararondeye hose barabura. Abaryango ba Guillaume Gahungu ntawe batamurondeye barabura uwabo, mu gihe telefone ya Guillaume yari yazimijwe amaze gufatwa bukeye kuwa kane kw'itariki ya 18 ukwezi kwa kane 2024. Telefone yabonetse ko yitabiye muri komine Mutimbuzi. Abaryango ba Guillaume Gahungu barituye inzego zitandukanye z'i Bubanza ariko ntacavuyemwo, yaba abajejwe umutekano, yaba abajejwe intwaro, yaba abajejwe ubutungane, bose baramenyeshejwe. Kimwe mu vyatangaje Nyagihanga no kubona Mbike yacidegemvya kandi we wenyene azi iyo yajanye Guillaume Gahungu. Biraboneka ko n'imbonerakure Mbike rero ikingiwe n'inzego zoba zari zizo mugambi w'inyuruzwa rya Guillaume Gahungu. Abantu rero ba mbere bategerezwa kubazwa inyuruzwa rya Guillaume Gahungu ni Posiyeri Bigiruwuhiriwe urongoye iperereza mu ntara ya Bubanza be n'imbonerakure Nestor Munezero batazira Mbike. Sirinde azobubahuka. Kunyuruza abantu rero birabandanya kwimonogoza mu Burundi. Si ubwa mbere bibaye mu ntara ya Bubanza. Muri Nyakanga 2023 batwara iperereza mu ntara ya Bubanza, Charmant Tangishaka yaranyuruje umuganga w'ibitungwa Desire Ntayigaya. Uwo nawe ntiyigeze asubira kuboneka kugeza ubu. Nyuma y'imisi 2 Charmant Tangishaka yararongeye aranyuza Pastor Samuel Mukeshimana. Uwo we yarasubiye araboneka inyuma y'amezi 3 ari indembe. Umuryango usanga yari afungiwe mu iperereza i Bujumbura
yagirizwa rero ko yasengeye General Bunyoni wazoba umukuru w'igihugu. Germain Itangishaka yigeze akurikiranwa kuri ivyo vyaha. Icabaye kwabaye kumuhindurira aho akorera ajanwa ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Germain Itangishaka yasubiriye na Posiyeri Bigiruwihiriwe mu burongozi bw'iperereza mu ntara ya Bubanza. None Posiyeri Bigiruwihiriwe abandanije ibikorwa vyaranze Germain Itangishaka. Inkuru rero ibabaje cane. Tubakengurukire cane ko mukurikiye amakuru muri iki gitondo, basabe kugira ngo nimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Imana ibahezagire, turaza gusubira.